tuzawurwanya igiturire. Izo nzego nazo zirimo abantu bameze gute babishoboye bashobora kubikora neza, kuko hari umuhinga yavuze ati na valeur d'une institution c'est la valeur des hommes qui les incarnent. Ushaka kugira instituitaki wishize n'ingurakimazi, agaciro k'iyo institution n'agaciro k'izo ngurakimazi nyene nta kintu uzobona. Ubu wego ni uvuga ufashe na kurute kote ukayitaka neza ukayitwa mu biki n'ibiki ugatwishira n'aba magisaka cyo batacho bashoboye ugashiramo abamara umwanya cyangwa bategera kana kimwe, aho uzoronka bike kandi n'amategeko wayako warakoze. Nukuvuga rero hariho cadre legal, cadre institutionnel n'icyo bita volonté politique. Volonté politique rero ni ikintu gikomeye cyane, kuko volonté politique iza kuva bwabo ikuye gutwara iva ku batowe. Nicyo bita volonté politique, kuko hari urwego hejuru, hari umukuru w'igihugu, hari abashingamateka, abo baratowe, abo nk'abagusha ibintu naho twurara turajaye ibigunda. Uwo ni volonté politique atagihindutse, abashingamateka ntibatora amategeko meza ntibayahindure, biraza bikagenda gute? Abarundi rero tubyumve nuko nicyo gituma dutera akamo iyo volonté politique ku rwego rwo hejuru. Abonye ko umukuru w'igihugu yafashe intumbero y'uko bikeja ahagaragara bikavuga, mugabo n'abandi bajemwo abakazi turacabona ko guhindura ingendo biragora. Ububwiye uti turabe ibi n'ibi ngene byakoreshejwe muri kubimbaza nkande, haracari akantu mego ibyo muri leta ibya bamwe cyangwa bakitwaza ngo bavuga rumwe, ugasanga nk'umuntu ngo rukaye muri umugambwe akorana n'ubundi atari ari muri mugambwe ukamengo bagasohoka ubundi ari muri mugambwe ntacamaze iby'igihugu nabyazi nagiye no kubimenya. Urumva haracari ibibazo muri mandatigera abantu biyumviye. Consultant Egide yavuze ati harakwiye kuco bita encadre d'interaction citoyenne. Encadre d'interaction citoyenne si cadre bigiye kuza nshasha yo kugira ngo abantu barate amateko bindi bigira iyo interaction citoyenne kuvuga ni nka consultatif citoyen kugira ya charge d'information yibe. None nimba turi muri consultation nko muri cour des comptes kamera information arambira kamenya naho twenda yihera nico niko n'abandi kubigenda. Uba arabishoboye mu buhinga mu ngiro kwa za academy, hariho abaserukira ama institutionnalité mugaye ko ari contre pouvoir, ama institutionnalité contre pouvoir ni za cour des comptes womengo nazo ziracunga ibyo executive ikirakora. Habo no baraje mu bandi bakatera ivyumviro muri yo n'abatwaza muri société civile tweke bitariko birajyanuka ati ibintu bihuriye ahandi mugire plaidoyer yaha amategeko ahinduke ahandi uko bigenda. Izo kandi no zarabayo n'ahandi ziragira akamaro. Ico gituma no ngaha rero twifuza yuko yojaho kugira gukorana mendame hagati ya société civile, leta n'izindi nzego bije mu ngiro. Twifuza yuko we no munsi iyi nama ibaye, twifuza ko hatangwa umwuka mushasha y'ingene société civile na leta n'abikorera utwabo tubwiza turakorana mu bijanye no guteza imbere intwaro ibereye. Nukuri iyi nama n'abamenyesha makuru ubwo runani rugiye kuba tugakorana dufatanye mu cyo bita mendame. Abo muri société civile twebeye twira ko turiko turakora uko tudakoranye tudashite ku hamwe. Je vous le dis, nta muntu n'umwe ari umwe azoshobora kugondoza mu bandi kirange igihugu. Nta muntu umwe azokwihenda bazogondoza ubusuma, bazosubiza ku murongo ibi bintu bijanye na gestion des affaires de l'État. Tibikunda tibishoboka ibi biteza gukora ikoranye, tuteza gukora ubunani tugira ikibiribwe kwa kera apana cha kibiribwe rero ikibiri kimwe cy'abasoko kumbe twabanya kurima
bari hamwe n'amasuka bagatoza ikintu mu munota umwe mugabo mwagiye akagitoza mu mwaka wose. Tudakoze rero mu kibiri ntidushobora ni kumenya aho abantu binyegetse, ni kumenya n'ingene tubasezera, tuba dusaba ko basezera bashobora